ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio televiziyo buntu ikaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye aya nayo akagize n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa kabiri niho hashingirana iteka umuhisi Minani Domitira umuvyeyi wahoze arongoye Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ivyo birori bikaba vyabereye ku mutumba Buye komine Mumba y'intara ya Ngozi. Kuri uyu wa kabiri kandi hahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe insamirizi. Bamwe mu bamenyeshamakuru bakaba bavuga ko uwo munsi ushitse ibimenyeshamakuru bishigikiwe. Amatoni angana 120 y'umwavu wa kijambere yaratanzwe n'umugambi Mera nk'abandi ku miryango yagizweko ingaruka n'ihindagurika ry'ibihe mu makomine 5 yo mu ntara ya Ngozi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Kuri uyu wa kabiri niho hashingirana iteka Minani Domitira umuvyeyi wahoze arongoye Burundi Pierre Nkurunziza. Ibirori bikaba vyabereye ku mutumba Buye muri komine Mumba intara ya Ngozi, aho vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu Jeanne Pomsen Irambona. Ibirori byo gushingurana iteka umuhisi Minani Domitira umuvyeyi wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Burundi byatanguje n'umugigwa wo gusezera bwa nyuma umuhisi wabereye ku bitaro bikuru vy'Ingozi na ku mutumba wa Buye aho bamushinguranye iteka. Abanyacubahiro batandukanye bagize leta y'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bari bageze muri ico kibanza. Hari kandi umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi umushikiranganje wa mbere umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'abandi. Mubagiye barafata amajambo duhereye ku mukenguza amateka Josephine Nyiraneza umukobwa w'umuhisi yamenyesheje ko Minani Domitira yaciye mu bihe bitoroshe ariko ngo yarashoboye guhangana navyo. Aha akavuga nk'amagume yabaye mu 1972 asiga umuvyeyi wiwe ari umupfakazi, abana nabo bacika impfuvyi. Kuva ico gihe ubuzima bwaciye butangura kuyumbayumba. Nubwo biruko umuvyeyi wabo Minani Domitira ngo yagaragaje ubutwari, ntigeze asubiza umugongo inyuma canke ngo yihebure muri ivyo bihe bigoye. Yamenyeje kandi ko umuvyeyi yakunze kugwaragurika ariko ngo nyina wabo yagumye aremesha abana akomeza gukora ibishoboka vyose nk'umuvyeyi w'ibibondo nubwo bitari vyoroshe. Nayo Pasteur Denise Nkurunziza umukazana w'umuhisi ngo yibuka inabukwe nk'umuntu yarafise umubano mwiza kandi atekanye. Mu mikoro yiwe make ngo yarashoboye kugarukira ku muryango w'umuhungu wiwe mu gihe umuhisi President Pierre Nkurunziza yari yahambije abandi ku rugamba. Mama Buntu ntiyirengagije gushimira abo bose babashigikiye mu bihe bitoroshe bari bamazemo iminsi. Mu bari bitavye ivyo birori benshi bakaba bari bambaye imyambaro yera. Ikindi cibonekeje nuko uwo mugigwa wabaye mu mutuzo kuko atamarira yumvikanye uko vyama biba handi. Hakaba hakurikiye gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa hatanguye Pasteur Denise Nkurunziza n'umukenguza amateka Josephine Nyiraneza, habandanya nyenicubahiro mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD n'abandi barabandanya. Inyuma y'ibirori byo gushingura uwo muhisi umuryango ukaba waciye ugira ko n'urubanza rwo guca ku mazi aho gwitabwe na bamwe mu ndongozi z'igihugu. Minani Domitira akaba yitavye Imana ku myaka 85. Imana imwakire mu bwami bwayo. Bamwe mu bagendanye n'uwo muhisi ku mutumba wa Cahi zone ya Buye muri komine Mumba bavuga ko abasigiye iragi ry'urukundo n'iryo gukunda ibikorwa. Mu bihe bigoye yaciyemwo byo gupfakara no kubura uruvyaro ngo ntiyigeze adohoka kwibanga ryo kurera no kurangwa n'ubuntu. Tubategabiri yamatuzigira iragi kigiza cyane. Yari umuntu w'umukozi, yari umuntu akundana, yari umuntu yakira umuntu wese abonye kandi akamuha n'impanuro nyinshi mu gihe cyose muri ko muraganira nawe yinuba. Yari umuntu afashe isuka nyene yakoresha abakozi ukabona ko ari karakora koko, ntabwo yigeze agira ubunebwe na gatonya, ntiyanebukirwa, ntiyagira gute. Usanze ari karasarura abahaseruka bose ntibagenda atabatambagije mu byo ari karasarura. Cyane cyane nkamwibuka
nk'igihe nyene agiriye ibyago agapfakara yagumye yitaho kujya aratembera aganiriza n'abantu arondera ibyo tunga umuryango y'abana nyene yarasigaranye nkuko hari ahantu hatoroheje aje gutunganya uturimo two mu mirimo ari mu kurima akaja kurondera ibyo ashobora gufungurira abana avuye nyine mu cayi ari ugutema ibigori ari ugusoroma ibiharage yararaba nk'umuntu adafise icyo yiha ukazobona aratoye nk'imikasha aramuhaye. None jewe rero ikintu narinda muziko no kubera yarafise umutima mwiza natwe tukamugirira umutima mwiza kukubera yatwitaho natwe tukamwitaho. Yaremera akamera akagenda agakora akadugana ibintu byinshi kukaduga ka Ruyenzi kugira ngo ashobore gushika ngahibuye. Nukuri yari umuntu akundana wabonye wese ntiyangisha kumwirengaza batabonye kugira ngo bamuganirize. Nkaba ndamwibutsa ko yari umuntu w'umutima mwiza rwose akunda abantu eka nta ku muntu yona bivuga. Yari umuntu afise igishashara cyiza cyo gukunda abandi. Yari umuvyeyi dukunda cyane kandi nawe akongera akadukunda. Yemwe yari yakarore keza cyane nikurabona uko ivyo kubitaho bidashikira wewe hashikiye nk'umuntu nyene yagize ingorane nkizo yamwigira kamuhanura nk'akaroro anda kuva nyene ivyo byago bibaye hamwe abandi bakenyeza baca baca mu nziza we yagumye ari uruhande rumwe yitaha abana yemera kuzaraza kuza kubasumira naho hari ahantu kure akemera kuza kuhakorera yongera basumira kugira ngo abana batera imbere bakure. Ikigwa tumukuyeko nuko agiye atamuntu abwiye nabi natwe rero ni nacyo gituma tugiye kuzotora ingendo nk'iyo nawe yarafise ntihagire umuntu tuzobwira nabi tugumane ibanga kweri nk'iryo nawe ajanye. Uwo muvyeyi nkabasaba ati Imana imwakire ibyiza yakoze ni byiza yararetse umwana mwiza Petero Nkurunziza umuvyeyi wacu yarabogoye igihugu. Imana ibakire ibashira iburyo bwayo maze twese abayoboka Imana tude duhwanire kuri wa mugwa wera Imana yabashitemo ari bo Siyoni. Amakuru twabateguriye cyabandanije mu gisata cyo kumenyesha amakuru ku civugo kigira giti imyaka ijana mu kumenyesha amakuru mu myidagaduro hamwe no kwigisha kuri wa kabiri genekezo rya 13 Ruhuma hahimbaje umunsi mpuzamakungu hariwe insamirizi. Uwo munsi ukabushitse abenegihugu bo mu ntara ya Ngozi bashima akamaro k'iradiyo bakavuga ko bunguka ibintu byinshi iyo bumvije amakuru ibiganiro n'ibindi. Tubategabiri kenshi ku gatumba amarezo sosiyo ntituyakoresha cyane ko rusanga n'amakonegisiyo atari kirenga rero ntidushobora kuba tuyakurikirana nk'uko abandi babikora muga twebwe dushaka kumenya bishasha tugurura akaradiyo kenshi burya iyo hageze nk'amakuru ku maradiyo amwe twama tumenya n'amasaha y'amakuru n'ibiganiro nkoramutima cyane cyane nk'iviterambere bidutumirira kwiteza imbere nka twebwe tukirugwaruka rero tubyumviriza kenshi kubera mu maradiyo. Rero iradiyo ifite akamaro gose kubera murumva ko ituma tumenya byinshi tukamenya nuko abandi bateye imbere natwe tukaba dushaka gutera imbere nkuko abandi bateye imbere. Iradiyo imaze ikintu kinini muri societe. Icyambere turumva amakuru ukumva aho igihe kigeze ukumva ibiriko biravugwa mu gihugu na cyane cyane nk'ama publicité ukamenya ibidandazwa ibiriko biradandazwa canke ukamenya aho woronderera ibintu. Yego iradiyo ifite ikimazi kinini kandi hari n'igihe usanga nko muri ajya ministere nk'aya sante canke ya education bagomba gutanga ikintu nka information bacisha ku iradiyo. Rero imazi ikintu kinini murumva yuko umuntu acamenya ibiriko biravugwa n'uwicaye muhira aramenya ati mu gihugu hagezweho ibi kubera iradiyo. Nk'ubu kuza barashikankika ku matere bakabaza abanyagihugu nk'abariya bo mu misozi baba bafise ibibazo nk'ivyo bashikiriza muri leta canke nk'ivyo nk'ahajya bagenda kwivuza ugasanga babafashe nabi canke hari abantu bafise amaservice mabi nibaze ko ari mwebwe mwobashikira muri izo nzego kubera ko nahajya mu nzego bumviriza amateleviziyo n'amaradiyo. Kuvuga nk'ubu turishimiye cyane kuba amaradiyo yarahabaye kuko kera bamenya amakuru bakoresheje ubukete gusa ubu tuyamenya dukoresheje FM
televiziyo rezo sosiyo n'ibindi binyamakuru nyene vyandika vyinshi. Twibanze kuri ibi vya rezo sosiyo. Rezo sosiyo ntizosubira FM kubera rezo sosiyo ari izihuruza abantu. Zihuruza abantu tugasanga nk'ugwaruka nka twebwe ugwaruka. Hari ibintu vyinshi byadukwegeyemwe tutari twiteza vyiza bibi muga vyinshi bari bibi. Gusa FM ikintu dufasha ivuga amakuru bayatohoje apare y'amakuru iradufasha ikaturuhura mu mutwe ku kijanye n'akaziki, ibiganiro by'imigambi y'iterambere, ibiganiro byinshi bitandukanye byose tubikora kuri FM. Kuvuga nk'ubu jewe ico nkundira FM ibintu vyabaye mu Kayanza sindinda gushikayo, ibintu vyabaye Makamba sindinda gushikayo, binsanga aho nicaye muri salle de coiffure niho mba nibereye, funguye umurongo byose ndabikurikirana nibereye ko aho nicariye. Tukiri kuri iyi nkuru nyene, abamenyeshamakuru bo mu buraruko bw'igihugu barashima uko ibimenyeshamakuru bishigikiwe muri ino myaka. Naho biri uko ngo ibibazo bahura navyo ntibibuze. Abo bakavuga nk'ubukene bw'ibikoresho bigezweho, imishahara idakwiye, kudashikira neza amasoko y'inkuru n'ibindi. Tubatega abiri. Ingorane za mbere nyamukuru zihanze ibimenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi n'ubukene bw'ivyuma, ubukene bw'abakozi badafise ubumenyi bukwiye cyane bataronse inyigisho zikwiye, hakabaho ubukene cyane bwo mu mufuko kuko umufuko ni bukora byinshi cyane mu miryango. Hanyuma rero hagacabaho n'ubukene muri rusangi bw'abantu batanga amakuru kuko nabo nyine abayatanga ntibakunda kuyatanga vyoroshe. Kugwa byinshi kuko icambere hotangura ubumenyi bwo habwa bamenyesha makuru, ubumenyi mu kazi ka minsi yose. Mu munyamakuru agiye ku kivi naho yo bari mu bukene akamenya ati ndabigenza uku mperaha ngenda hariya, hagaca bakani n'ingisho kuri abo bantu bacanucana abayoboye abandi kugira ngo bemere gutanga amakuru. Hariho abantu benshi muri aba mu ndongozi avuga ngo emwe ngo izi nkuru ntazo ntanga ngo gende baze umuvugizi ngo je ngo nkorera mu ntara ngo gende baze mu bushikiranganje Bujumbura, cyo bibaza nko mumenyesha makuru akorera mu Kirundo bamurungitse ngo naje kubaza umuntu ari Bujumbura. Hari igihe umuntu abafatiriwe n'ibindi bikorwa dushaka kwitaba telefone, aho rero akazi kakaba karahagaze. Ikindi twosaba nuko leta yari yaremeye kuzirafata mu mugongo abamenyesha makuru, ikabaha udukoresho, ikabaha n'ibindi byankenerwa bikeyi. Leta yosubira ikabishira mu ngiro, igafasha abamenyesha makuru, ikabaronsa izo mashini nyabwonko, ikaturonsa ivyuma byo gufata amajwi, ikaturonsa ivyuma byo gufata amasanamu meza nk'ibimwe mufise. Hamba bivyo dusaba turafite n'ibyo dukengurukira leta kuko turabona ko leta naho tuyisaba n'umuvyeyi arabwa na benshi, ariko turakenguruka nk'ibi vyuko umenyesha makuru tazasura gupfungwa, azotozwa ihadabu bishitse akakora agakosa ko mu kazi kose arabaha amakosa, ariko bimwe byo kwihuta gupfunga wamengo hajamwo n'inzigo bati waramvuze canke warankoreye ko amakuru none reka ndaguhashe ndagupfunge, ariko bikuvyo ko byo byavuyeho abanyamakuru bazokora bisunze akaranga mutima bohereje amategeko, ariko kandi byo gupfunga byahora bibahahamura ko byavuye mu nivyiza. Leta rero nitera intambwe, banayitera intambwe itugwirize inyigisho nyinshi turi ku kazi, itugwirize ivyo bikoresha biduhe, hanyuma nayo nyine twame hafi hamwe dukoza gakosa ihinyanyure tarinze gukubita gose ngo ibabaze ifashe mu guhanura batarinze guhana. No munsi ushitse amaradiyo yaragwiriye kuko turavye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 kuduga mbere n'inyuma yaho gatoya iradiyo yari imwe mu gihugu. Mu nyuma iradiyo ziratinda ziragwira, haravuka amaradiyo yigenga, haraza mbere n'ayandi maradiyo arasubira aragwira. Tuvuge rero yuko amaradiyo yaragwiriye, abamenyesha makuru baragwira, hanyuma uburyo bwo gushikira inkuru ku bene gihugu nazo nabwo boba buriyongera. Sinovuga ngo ingorane ntizibuze kuko uno munsi ushitse tuvuge abamenyesha makuru baragwiriye n'ibimenyesha makuru biragwira, ariko tugarutse agahembo ko mumenyesha makuru gushika uno munsi nitwavuga yuko gasa nagashimishije. Nikimenya nuko wamubona abamenyesha makuru
bava aha bakaja n'ahandi umuntu yumvise ahantu hashobora kuboneka akarusho ugasanga aragiye. Byumvikana rero yuko bamenyesha makuru ikibazo c'agashahara sinavuga yuko cyo bacifashe neza, ico ni cambere. Ariko ikindi kigira kabiri tujanye no mu by'umwuga, abamenyesha makuru kugira ngo bashobore gushikira inkuru nibyoroha kuki kubera abamenyesha makuru usanga bakorera mu buryo bugoye, ugasanga ntibafise ubwo buryo bwo kwiyunguruza, ugasanga nabo mumbure barondeye kugira ngo baba makuru ntibaca baborohereza. Hari nabo bishika ugasanga babatumye ko kugira ngo babanze kubashikira babonane amaso mu yandi. Nivyo leta y'u Burundi yama yahimirije yuko abatanga makuru bokorosha, ariko rero ntibyama byoroshe. Rero gushikira inkuru kubamenyesha makuru numva yuko naco kiri mu ntambamyi abamenyesha makuru bafise gushika ubu. Ku bwacu ikintu ca mbere na mbere dusaba nico tumaze gushikiriza ya nama nkuru ijejwe ibyo kumenyesha makuru mu Burundi ariyo CNC, twarayishikirije yuko igihe bobona yuko ikimenyesha makuru kanaka kigomba kugurura boraba kuko ari ikimenyesha makuru cifashe gishobora no kuzohemba abakozi bakamererwa neza, kuko iyo bishitse ugasanga ikimenyesha makuru kanaka kirugaye amenyesha makuru badashobora guhemba basha baja muri bimwe twita agashomeri, hanyuma ugasanga bibaye ingorane kuri bo. Amakuru ivyo navyo byo gushikira amakuru byoroshe, twasaba yuko akamo leta yama yateye abajeje intwaro canke bo batanga amakuru, ndiko ndavuga babajeje intwaro cyane cyane mbere n'abakenyezi, kuko abakenyezi usanga umengo baratinya kuvugira ku bimenyesha makuru, bakubahuka bagashikiriza ako kaba kababakiye, kuko ibyo bashikiriza usanga ari byo baba bakeneye bishobora kububaka mbere bikobaka n'abandi. Twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'uburimyi. Imfashanyo y'umwavu wa kijambere ungana n'itoni 120 waratanzwe n'umugambi mera nk'abandi ku miryango yagizwe ko ingaruka n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'abantu abonikora bo ku mitumba n'amakomine 5 yo mu ntara ya Ngozi. Hari kuri uyu wa mbere igenekezo rya 12 Ruhuma uno mwaka. Jacqueline Kezimana. Imiryango yahuye n'ingorane ziturutse kwindagurika ry'ibihe hamwe n'abantu abonikora bo mu ntara ya Ngozi yaraye ironkejwe imfashanyo y'umwavu muri wa mugambi mera nk'abandi ku nshuro yayo igira kabiri kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Ruhuma. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda yarasavye abarongoye abandi gukurikirana iyo miryango mu ntumbero yo gukoresha neza iyo mfashanyo. Tugomba yuko namwege mujana n'abandi mu iterambere ry'igihugu. Abajeje intwaro bari ngaha wera kunya kubabura amatari, abarongoye amakomine, abarongoye imitumba, ndabasabe yuko uyu mugambi mugira uwanyu, mudufashe kwama muri hafi y'abene gihugu baronejwe umugambi kugira ngo yaba ayo mafaranga yaba iyo fumbire canke izo mbuto barose murabe yuko bariko barazikoresha ico zitegerezwa gukoreshwa. Buramatari w'intara ya Ngozi yarahimirije abene gihugu gukoresha neza iyo mfashanyo kugira ngo tuzoshike kumbona kazoza Uburundi bufise. Ivyo byose rero bikaba bije gufasha abene gihugu kugira ngo batere intambwe mu kwisununura mu ntumbero yo gushikira yambona kazoza ya leta y'u Burundi, yuko Uburundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 kaba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Nagira nsabe rero mwebwe abene gihugu mukura amaboko mu mpuzu, murime, mwimbure, kandi ivyo muzokwimbura mufate bimwe mu bishingure, ibindi mubigurishe muronka amafaranga yo kuzoshobora kuza murigurira iyi fumbire, kuko imfashanyo ntiyamaho. Bamwe mu baronkejwe iyo mfashanyo barashima cyane kuko uwo mugambi yoje kubafasha mu iterambere kugira ngo nabo bamere nk'abandi. Nshimira Imana nk'uko kuyagumye twibuka tukamera nk'abandi, tukaronka utwo twiyoza n'utwo turya dufungurira abana. Nk'ubu twaguma turira umwavu tuzokura hehe, imbuto yo gutera tuzoyikura hehe. Naho dufise dutongo duto turime dushiremo akavu, kumbe twaho dushiramo akavu kivu dusa twashiramo umwavu tubanze kugira utuntu tuduje neza. Eje bundi Imana yaradutabaye baraduha amafaranga ashika ku bihumbi 194.
twaraguzemwo intungwa turagura n'inkwavu eka turiyungunganya mu nzu turasuma turambika n'abana none ku itariki y'uno munsi naho raba Imana iratwibutse iduhaye umwavu tuze gutabira amatongo yacu nka twebwe abatwa ntaho twari dufise dukura imyavu n'ubwa mbere ubari bwa mbere turimisha umwavu w'ikizungu muga turabona yuko tugiye kunguka cyane mu rugo tugiye kuraba yuko tugomba tugira iterambere ridasanzwe. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe ku miryango ingana n'ibihumbi 600 yo ku mitumba 10 yo mu makomine ya Ngozi, Gashikanwa, Ruhororo, Busiga hamwe na Mwumba, nayo ikaba yaronkejwe amatoni angana n'120 y'umwavu w'ikizungu. Kuva kuri wa gatatu igenekerezo rya 14 Ruhuma uyu mwaka muri Eklezia Katolika hazotangura ikiringo kidasanzwe cy'ikarema nkuko ivugwa na Patiri Lambert Yazimana ajejwe kumenyesha makuru muri Diocese Katolika ya Ngozi ngo hari nk'ifata itabera abakristo bari muri ico kiringo nko kutabera abandi igitsitaza hamwe n'ibindi. Reka tumutegabiri. Ikarema biva mu rurimi rw'abaratini bisigura 40 bigasigura iminsi 40 abakirisu bamara bitegura guhimbaza Pasika. Pasika nayo akaba ari wo munsi mukuru wa mbere uhambaye mu kwemera ko abakirisu b'abagatolika canke abandi bakirisu. Muri iki Eklezia Gatolika rero iyo Pasika iritegurirwa iminsi 40 ifisa hiva mu nyandiko nzeranda imisi myaka 40 abayuda bamaze bava mu buja bagenda mu gihugu cyo mwidegembyo imisi 40 Yezu Kristo yamaze yitegurira ubutumwa azorangura imisi 40 yisegenya yakuye ibicumuro vya kera bahakaza abantu bashasha imisi 40 irimo ibintu byinshi ariko rero bigasigura yuko nigihe abantu bahabwa kugira ngo bitegurire amabanga hambaye kandi cyo mu buzima cama gikenewe iyo umuntu afise ikintu gihambaye gitegurira araheza akagira umwiteguro ushobora kumara amasaha canke imyaka canke iminsi muri Eklezia Gatolika rero ikarema nico gihe cy'iminsi 40 abakirisu bamara bitegurira guhimbaza Pasika. Inyifato no ibwira abakirisu ariko no ibwira n'abandi bantu bose ko iyo myaka 40 nk'akarorero abayuda bavuye mu buja bw'igicumuro mu bantu babatwaza umukazo baja mu mwidegembyo icambere nuko umuntu ariko arabamwikarema naho batari umukirisu agerageza gufasha abantu kwidegembya ntiyagira umuntu aboha abantu ngo abohera amaboko imugongo ico kirahambaye mu buzima. Hanyuma ikindi hariho ingendo nkuru zitatu abakirisu bahamagarirwa. Icambere no gusenga cane gusumba ko bahora kugira ngo binjire mu mugambi w'Imana. Buryo umuntu atana hamwe asenga uwo muntu aba ari icago mu kibano kuko ntagira ico yisunga. Ukwisonzesha cane no kwibuka abandi. Murabona ko abantu hariho abaronka byinshi n'ababurana bikeyi. Burya mu mugambi w'Imana nuko ivyo yaremye byose abantu babisangira umwe wese akaronkako. Mugabo rimwe na rimwe kunda gusanga hari abantu bafise ivyabo n'ivy'abandi. Uburorero burahari na hano mu gihugu wacu burahari, hariho abantu bagira imfungurwa zikagasha, hariho abantu bashonje. Mwikarema rero umuntu arimenyereza kwisonzesha ngo agire icahevye abandi bamererwe neza. Kwisonzesha rese no kwisonzesha ifungurwa n'indya gusa n'inyobwa gusa. Mashara no kwisonzesha amajambo mabi canke inyifato mbi zononera abandi. Nino ngaho duciye turangiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye. Ibiganiro kuri Radio Televiziyo Ubuntu birabandanya.